Kubera ubu benshi abakobwa benshi tubona umengo iyo ronse umuhungu bakundana umengo like igikorwa c'abavyeyi umengo kibavuyeko kigiye kuwo musheri wiwe arose. Abakobwa b'abanebwe ndarabivuze niko bameze babwire. Abakobwa b'abanebwe nibo babona relation nka omega ni business muramukondesha. Yababwiye guys yababwiye kakunda gukora. Abakobwa b'abanebwe babona relationship nka omega ni business barose. Like your boyfriend umuntu ukwiye gusaba amamega n'umuntu ukwiye gusaba impuzu ukeneye kugira pedicure manicure ukeneye guhindura igisuko ukeneye kugira guhindura shopping ugire shopping ari mu mpera y'umuhungu. Gitubabwiye abo girls ubuzima bwo mu Burundi buragoye. Je ndakubariye nakubwiye ko ndi umukobwa akunda gukora. Ubuzima bwo mu Burundi buragoye cyane fafa. Buragoye ku mujene surtout. Buragoye ndetse no ku bandi bantu. Abo bakobwa benshi bashaka gukora bashaka je ego habwa bagume bateze amaboko ku iyo inka uyiha ubwatsi butotahaye iguha izo nabitaho urakenera ko iguha nawe ica iguha amata. Kubera ko ngaha ku isi turi ngaha mwisi imeze uko unye donc ni ganyaganya. Umuntu arashaka ego arashaka ko nimba no musi ni nakugurira brochette ejo nkaza kugurira hagu ejo tukazosubira nkaza kugura nkagugira shopping nkakugirira iki pedicure manicure byose à la longue uzote umbwira ati none ntubona nturi kurabona ko ndiko ndakora izi nguvu ndiko ndakoresha ntazo uri kurabona tu dois me payer kandi mukomusubiriza mu nkoko ntuzomuha ya mahera ntuzomuha bya bifadika akubwira ati no dakeneye ko on peut s'amuser tushobora kuryoherwa je nawe tuje kuri beach tushobora kuja Bugarama tushobora kuja hehe kandi mugiye akubwira ati gahunda so gutaha no kurara ko abangu nabanye nafise ingeso mbi like akumva yuko gukundana n'umukobwa nta ni bya bindi impandaguhe kandi ubu benshi nibo buzoye avuga ati je sindagukunze ngo no kubera ngo nguri mwiza cyangwa ngo ndagukunze ngo kubera uko umeze ndagukunze ko afite icyo ndagushaka jewe ndi en couple franchement parlant ndi en couple jewe nundi mbona abahungu bose nk'ibidukikije ibiti amabuye ivyatsi amashurwe mbabona ari we muntu wenyine abaho ku isi. Turabanza gufata umwanya tukiga twaraba réellement uyu muhungu est-ce que réellement tuzoshoborana parce que urugo ni kindi kintu jamanganira n'abantu bubatse urugo ni kindi kintu hari amakote menshi y'umuntu muri en couple udushaka kumenya muki en couple uza kubona abaye dévoilé gukoresha abana mwirano bwa Kevanya mwe wese aho aherereye. So guys reka tubanza tubashimire ku rukundo muri kubatweka kuri Step Media muri ko murabana natwe turiko turabona aba subscribe bariko baraduga like turabakunda no bishasha nyene twakoma twabibahaye kwa kunyene hahandi nyene tuzakoma twabahaye bishasha muzakoma munezerwa tubazanira abakobwa beza wowe mubona nga guys sagasese sharumoni nawe ari ibintu mwibonera murabona ko n'umukobwa mwiza asa neza atwenga oya reka meze kuvuga reka ndagutera ibirungo okay gusa navuga ngo ndumurezi byene ko andiko ndagutera amashuka keza barakavuga ukuri sanzura gose ukuri sanzura umukobwa mwiza kwitana jewe umukobwa mwiza twenga neza reka sindakwice fafa turagwanira imbere ya kamera basha ndamwica napfe kubona kwaza sino kuvuga mwizina guys umwubaha cyane kugira tumuronkesha twaje dumuheza reka rero abanze yivuge abazaramutse bakunzi bacu ba Step Media ndetse aramutse n'abakunzi bafite abakunzi benshi sibyo Becca oya bakunzi ndakuvuze mwizina navuze ko ndavuga mwizina t'inquiète muri kumwe na Becca iri Becca ndiki mu buzima busanzwe oya ntibikenewe cyane birakenewe oya ntibikenewe je ndabikeneye mbwira uri giki oya uri umuntu ki Becca ninde ko iki yitwa Becca Becca n'umuntu asanzwe n'umukobwa asanzwe mwiza umukobwa yubaha Imana mwiza atwenga neza umukobwa akunda gukora guhamagara ndagutagira ngaje turagwana akunda ibikorwa kandi umukobwa w'umunyamwete ikindi naco Becca n'umukobwa kuva avuka atarigera atoresha umuhungu oh my god Becca
tarabanda seriously sivyo gufyina kubera Beka kuva avuka ntacoresha umuhungu ngo ndasavye umuhungu ngo ngurira ngo iki kintu canke ngo mpa amahera ngo ngure iki kintu kiniki niki ko tuzi abakobwa benshi ariyo like ariko basigaye bameze mu just umukobwa just umukobwa numva nuko uno musaje nambaye nk'abakobwa muga si umukobwa guys nimunyihendeko je nukuri si ndiko ndakubesha franchement parlant jewe nta musi numwe n'abahungu bakora nkurikirana ngaha bagenzi banje baje bamenyuze canke abaceri banje nta baceri kwanza mfise oh yeah nta baceri mfise ntavuge birebire beka nukuri nta baceri mfise c'est vrai que c'est banga nyimba atari banga bien sûr franchement parlant ntababeshe mfise aba ex batatu kubera ko hari umwe twigeze gusohokana mbwa sindamushira mu bo twasohokanye bari kubari bane kubera kutamushira kubera ko nyene ni hahandi hagiye ushaka kuba uriko uramenyerana n'umuntu muri iyo minsi muriko murandikiranira gose hanyuma mukaca mutangura kwikomporta nk'abantu mukundana ariko atari umwe arabwira undi je t'aime hanyuma mukashara imico y'uwo muntu usora mukunda kariya sinamukunda basi hari gushaka kwiyumva nk'umuntu urazi ko adorer, apprécier et aimer ari ibintu bitandukanye bien sûr n'ibintu bitatu bitandukanye ushobora gusanga mico gihe uriko uramwadora nyene urumva nyene muri wowe dusentiment two turaduga mugabo deep down uravye comportement ziwe uravye ama caractère n'ama critères y'abahungu wifuza ugasanga n'ukuri uwo muntu si umuntu uvuga ati uyu n'umuntu twandanya n'urugendo rw'urukundo ushatse kuvuga ko mwe abahungu bose mwakundana hari mwegeze ubwira ati shirinda kinera amahera like n'ikintu kiri urgent canke ntibyigeze biba ugatsi ndakenera cyane nta muntu sino yasa je n'ukuri ngira ngo sindakenera amahera gose urgent ngo ikintu kihaje uko nyene ngo nce saba amahera ngo amahera niyo ndasavye ndagurana ndavuga ati ngurana abagenzi kwaje ndakubwiye je ukuntu meze naje sinzi gusaba amahera birangora je umuntu ngurana amahera ni mama wanje na papa wanje bonyene n'abantu n'abagenzi nta ngurana amahera nanje nuko ameze vraiment je ngurana amahera abantu mama papa n'abantu ngurana amahera mugango umugura umugenzi sanzwe canke ngo tuyanga couple ngo mpa amahera ngo nshorera ngire iki niki je ndagutera inkuru fafu n'umuhungu ashaka kumpa amahera ndayashaka kandi nkumva muri je mutima ndayashaka ariko akagira uko uye tora amahera genda uze gufata taxi bikanga ko ngira ukuboko kunye ngo ndatore ndaje mu isago yanje franchement parlant sinokubera adoge nta n'umuhungu araguha amahera nta nu uko kuntu udasaba nawe ntiwakira banaguha kivura ndakavuga ati yo beka birangoye ndamaramara basi ntuvumenga nyine ndamaramara ndagize isoni hari umugenzi wanje we yamenyereye ubu unye ashaka kuma amafaranga atoye isakoshi yanje akayaroka izamu sishaka kuyakora kubera parce que ndazi kabiri jawe ndashaka ariko mbuze moyen ko kubwiye yo kujya kuyatora ubuye ngompa canke naho ndakeneye iki gukora ubu bese bakobwa bese tubona umengo iyo rose umuhungu bakundana umengo like igikorwa cy'abavyeyi umengo kibavuyeko kigiye ko musheri wiwe arose abakobwa b'abanebwe ndarabivuze niko bameze babwire abakobwa b'abanebwe ni babona relation nka omega ni business muramukondesha yababwiye guys yababwiye akunda gukora abakobwa b'abanebwe babona relationship nka omega ni business barose like your boyfriend umuntu ukiye gusaba amamega n'umuntu ukiye gusaba impuzu ukeneye kugira pedicure manicure ukeneye guhindura igisuko ukeneye kugira guhindura shopping ugire shopping ari mu mpera y'umuhungu bitubabwiye abo girls ubuzima bwo mu Burundi buragoye je ndakubariye nakubwiye ko ndi umukobwa akunda gukora ubuzima bwo mu Burundi buragoye cyane fafu buragoye kumujene surtout buragoye ndetse no ku bandi bantu abo bakobwa benshi bashaka gukora bashaka ego habwa bagume bateze amaboko ku je ndi umukobwa akora nkaronka amahera yanje personnellement nkakora ku mahera yiwanje ariko hari igihe ashobora kugera igihe ndiko ndara ama déplacement ndiko ndafata nkavuga nti none finalement iyo abagenda umuhungu ngerageje kuri abasomye amahera nganya par mois canke nganya par semaine est-ce que umukobwa réellement mba ndiko ndamukorera ndiko ndamukorera iki ndiko ndamumarira iki uyarega bobo like
kandi abakobwa benshi babanebwa bameze uko usanga ari babandi nta n'urukundo baba bafite rega kenshi kuko baba bakeneye ya mahera like agukunda avuga ati cyo nakarasa amahera shaka zaragira iki shaka zaragira uko ntabamukundiye ngo nuko yamukunze abafise ico abashaka zara mu Maria tugira tu besoin abafise abakeneye kiniki sindavyanse hari igihe umuntu ashaka kwisanga muri situation imusaba abonye umuntu aza kumuapuya akamufasha utuntu tumwe na tumwe akumva araryohewe akisanta nk'amenga ari free gusa amahera umuntu kubera ko ayakeneye kandi ashobora kuronka n'aho ayakura mugabo je ndikuvuga abantu bagize ingeso baryakobwa ingeso yo kugenda bacoresha abahungu umwanya wose ncoreya ngo amahera ukuntu je n'aba diaspora mfise nukuri ndaramama sindonke nje ndashoresha ngo ncorera iki ncorera kandi ndumva muri je ko umuntu yoncorera $1000 $300 $500 numva ko ndabona amaproje no yakoza muga kubwira umuntu ngo ndagusabye ncoreye umpa amafaranga biragoye biransa yuhariro byinshi bose sinushobora reka none kugire wumve kumeze kubwire wumve yuko like woba utandukanye n'abakobwa benshi muri kino gihe byavuye kuki like kuki wiyumviriye uko oya ko se benshi bavyiyumviye kenshi nabona bivutse iyo umuntu donc tumbe twumvingane no shaka kuyivuga neza iyo inka uyiha ubwatsi bwiza butotahaye nayo urakenera ko iguha amata nico cabituma sinahuye iyo inka uyiha ubwatsi butotahaye iguha ibyo nabitahuye urakenera ko iguha nawe ica iguha amata kubera ko ngaha kwisi turi ngaha mwisi imeze uko unye donc ni ganyaganyo umuntu arashaka ego arashaka ko nimba no musi ni nakugurira pochette ejo nkaza kugurira hagu ejo tukadosubira nkaza kugura nkagugira shopping nkakugirira iki pedicure manicure byose à la longue uzote umbwira ati none ntubona nturi kurabona ko ndiko ndakora izi nguvu ndiko ndakoresha ntazo uri kurabona tu dois me payer kandi mukomusubiriza mu nkoko ntuzomuha ya mahera ntuzomuha bya ndi bifadika akubwira ati no dakeneye ko on plus amise tusho kuryoherwa je nawe tuje kuri beach twashaka kuja Bugarama twashaka kuja hehe kandi mugiye akubwira ati gahunda si gutaha no kurara kandi ni uyumva iri joro sinza kurara nizinze nk'ipine tiri muri monde imeze uko abahungu bubu basigaye bameze uko ikibabaje hariho n'abahungu rero batanatanga bakaca bashaka no guhabwa yego abo rero n'iryovuhe nibo buzi abo rero usanga bagenda kurondera ibisuga mami aroroye ndetse bon nabo nyine barahari bakarondera abashuga mami n'abandi batondera abashuga mami bakarondera udukombe duto ntaco ariko aramuha ntaco ariko aramumarira mugabo bashaka kuguma mu konsoma mu gitondo nk'icayi après-midi nk'umuceri nk'ijoro nk'ubugari c'est quoi l'histoire Zono n'ibindi batubwire ivyo bintu mubikura iyo ngeso muyikura he usabeka entre toi kugire urinde wiyumvira ivyo oya genre ufise ico wabikuyeko ufise impamvu like iyo comportement itagufasha iyo ngeso mbi tuvyite kuko si nziza vraiment ufise ico wabikuye kuvuga ati omwe basi abavyeyi banje barabifashijemo n'abantu bampa impanuro abavyeyi like abagenzi fise ko ari kugira abagenzi babi ugasanga bo bose kumeze ubwo babijanyemo n'abagenzi siko rero like cyangwa ukabona ubuzima warakuriyemwo ukavuga ati ko nakure mu buzima antuka hari ikintu nkwiye guhindura si nkwiye kubandanya uko hari ibintu nkwiye kwirinda okay rero dushaka kutubwiye wewe byakujemo gute jewe n'ukuri franchement parlant nta buzima bubi nakuriyemwo canke ubuzima bwo bwikwije cyane ku buryo navuga nti umuntu amaye amahera ntacoro nk'amarira oya mugabo nyene ni umutima w'ubuntu umuntu avukana agakura fise kubera ko hariho ibintu nyene ushaka gusara ubusazi bwose bubaho mugabo ukavuga uti jewe ndafise amalimite uko biri kose ndafise amalimite ahantu negeza kugenda ngera ukuntu bon jewe sindanajuja n'abakobwa babikora
umwe wese arafise choice unishwa ugira mu buzima bwawe uhisemwo kuba kuba amazi nyene apana kuca wigira multicolore wizanemwo ama couleur aha dusange usa na vert amahagi no bamazi nyene y'umusarara tukubone wisemwo kubakoka ewana bakoka ego wisemwo kuba ivyatsi nico nkunda guhanura abantu je ndakunze kubwira kenshi n'abakobwa bagenzi banje basha hitamo ikintu ukwiye kuba kimwe wifuza ico ukwiye kuba apana kuguma ufata mu buzima ego hitamo ikintu wewe umva wifuza kuba aba arico uba nyene nimba uvuze ati jewe rero ngira mbe umukobwa atanga ewa gatanga ku buryo utazoguma utanga tumwe tukubona uri imbwa muri quartier abantu bahe bimana bakubomore hanyuma bagusakare hanyuma ucuzana ngaho Range Rover tuyibone hamwe muri azazovuga ati hey urya yakizizwe n'ivyo yarabimanye ariko arafise ikintu yabikuyemo nimba uhisemwe gukizwa wegera iyo mani guhezagire apana kuva kuririmba kuri stage muri louange tugusanga ku bipoto hari uri kurajyana imishwishwe cyangwa kuri wese mu Kamenge hitamo aho kuye kuba adresse yawe ni yahe cyo gusangamo apana kuba umutambatambaza sindabikunda ba wewe reka kuducanga guys reka gucanga abantu ego brem meke uzamura ducanga haba ku bahungu nabo gira cyo babwiye ko abahungu nabo nyine bafise ingeso mbi like akumva yuko gukundana n'umukobwa nta ni bya bindi impandaguhe kandi ububeshe nibo buzuye avuga ati je sindagukunze ngo nokubera ngo nguri myiza cyangwa ngo ndagukunze ngo kubera uko umeze ndagukunze ko afite icyo ndagushakako ubu la majorité ne kubasigaye bameze kugira urinde ronka umuhungu akubwira ati ndaguse ko umugambi nta ngeso ntaco ndakwifuza ko atari urugo rwacu nonewe gire tubwira abo bahungu nabo bameze uko ubahampanurire siko rega twe turavuga bakibaza ni ya blog ni ya blog y'aba journaliste oya nukuri abahungu barakwiye nabo nyene kwikebuka je kenshi nkunze kubwira abagenzi banje je sinzi abantu baja muri couple purpose baba bafise umwe sevana na purpose jewe ndinze nemerera umuntu ko tuja couple I date to marry. Mbona ko réellement uwo muntu est-ce que yombera umugabo abaye umugabo wanje no ba fier apura ku datinga n'umuhungu kubera ko je vais juste passer du temps je vais juste kubanda chillinga n'abajama nemeza abagenzi banje I have a boyfriend no I date to marry niko byarimeze bishitse ukanampeba mvuga nti ndabuze vraiment umugabo ndamubuze parce que jewe niyo turi en couple n'umuhungu akaza ariyumvira ngo non ngo j'ai peur kuzompeba iki niki ndamuraba ati pauvre toi je mu mutwe wanje turi en couple déjà je suppose mbona n'abana tuzobyarana mbona déjà tuzozera abana nicaye somewhere ndi muri abantu banicaye ahantu mubonye se ahantu hari abantu nkabona nicaye nkibona akaction kose kipashije nkabona ndi kumwe n'uwo muhungu genre anguma mu mutwe every time so sinahura n'abantu ngaruka kukana abantu bavangana muri couple simbona izo nguvu rero aho baba bazikura abahungu muri kino gihe ugasanga uradatinze umukobwa Nadine Arise na Deje Ivone ari Korodine bose urabaza bose none uwo mutima uri dur nkuko mukura he moi j'aime pas les histoires zo kuvangana n'ukuri umuhungu mugenda muri couple bofise purpose apana kugenda kubera ko washimye umukobwa ingidi apana kugenda kubera ko washimye umukobwa amaguru apana kugenda ko wamshimye visage hariho umuhungu ashaka kwifuza umukobwa akabura aho abihera kugira ngo amubwire ati je no kwinakwifuza dufume turyamana bihere akarinda kumwicisha urukundo arinda kumudraga amubwira ndagukunda akamwononera umutwe mu nyuma ashaka gusa adashike kuri ya ntego imwe yonyene kugira ngo baryamane amukoresha uko ashaka epfui aca muheba
Ibyo bintu rero je ibyo ntuje ntabyo nkunda n'abahungu bavangana no kuri sinzi gusa ni choice nuguhitamwo kwawe so naho bari choice naho menya yuko abahungu nabo bameze ukurazi defo yabo nuko iyo nawe like ngo iki na sport ataguheba ego kandi nawe azi yuko inyuma afise benshi nibatahura ko biri plus douloureux kubona umusanga umuntu ukunda ariko arakora gucitinga sida batahura abantu bavangana n'abasheri babo jewe ndi en couple franchement parlant ndi en couple jewe nundi mbona abahungu bose nk'ibidukikije ibiti amabuye ibyatsi amashurwe mbabona ari we muntu wenyine abaho ku isi ari we muhungu wenyine yeah. You have a boyfriend? No, for now I don't have a boyfriend. Why? Ubu tuvugana nje nta musheri fit. Nta boyfriend mfise. Uzanda kubwira ikintu kimwe. Sha umuhungu azogutwara arahiriwe. Guys, nani biko murambona ko mikawusha mwabyo arabivuze ukuri. Jewe sinzi beka ndamukunda akunda umuntu asora amajambo nka like guys hano wake kugira urinde ubona umukobwa yumvira nkuko ni nka ubuguyeko diamant nivyo pierre plus précieuse nivyo ni wa muronka umukobwa ameze nka umufate neza guys bari hakiye kuko abakobwa bubese barahindutse barabaye nabi I don't know why babaye uko sinzi gituma bahindutse sinzi gituma like sinzi umuntu yatumye abahinduka gusa shetani nivyo ariko arakora cyane ngira yese ari mukugaruka yese ari mukuza guys nabarindiriye vrema bana huri ho mwijuru ubu narindiriye kuza ntuzoze ntarongogwa nukuri mana nimba uri kuranyumva aho uri ni wipowere unyabeka wazabora urarose umuhungu ari très sérieux vraiment kazavuga ati je beka ndagukunze kandi nifuza yuko like mbere umugore wamwemereye ego nomwemera ariko a condition que aba afise ama caractère na ma critère nkunda ama qualité je ni wa muhungu like sinzi abahungu konda reka je nivuge base apasiko kaje ari wa muhungu genre ari très sérieux ndakona abahungu bari sérieux kwera ego genre gusa nyene turi kuboje ntabari sérieux like ndakunda gufyina ego akazi ari wa muhungu ari très sérieux like wa wundi wipfuza umuserukanye mu muryango avuga ati yeah it's so good like muraberaye like ego ni mungu muzima aje umunyene urumva yuko uri able yo kuca ufata decision yuko muba madame bon aje ubunyene byo birafata kwanza na ma etape su kumubona ubwo nyene ngo araja proposer mariage point yenjana nago turahana umwanya muramaze nka eno canke fate nka simwa siko ego turabanza gufata umwanya tukiga twaraba réellement uyu muhungu est-ce que réellement tuzoshoborana parce que urugo ni kindi kintu je muranganira n'abantu bubatse urugo ni kindi kintu hari amakote menshi y'umuntu muri en couple udashaka kumenya muki en couple uza kubona abaye voilé plutôt mu gihe dévoilé mu gihe mumaze kubana akagoma yinyegeje ibi nibi mugaba réellement umaze kuba umuzi deja muri en couple muhura yiparfumye muhura yambaye neza ntumuzi ari muhira yambaye ikabutura ntumuzi ari kifowazi ntumuzi yambaye boka ntumuzi imagine umwiga ko ibintu byinshi gose rero birasaba umwanya wo kwigana ego nibyo naho mutoca mushoka mumenya ibyo oye ariko hari utuntu tumwe ugenda uri good comportement ko marana imisi n'umuntu ukagendura muraba défaut de qualité est-ce que réellement iyi défaut dushaka kuyihanganira parce que hari ama défaut kwihanganira nayandi ubona ati jewe vraiment il est acceptable vraiment je m'en ibi sinshobora n'igihe ushaka ukavuga ati ego arafise aka défaut ariko aka birashobora gukunda ko ndakihanganira nibyo mugabo afise akanako ntishaka gukunda ko ndakihanganira akarero nkovugana ukabimubwira si yo mashaka kubiheba yo bari bo byase naho umenye indi we yicisha ya ubunyene nivyo kunda ariko twofata umwanya tukigana parce que ndafise indoto nshaka gushikako ndafise ibintu ndiko ndapanga gukora mu mwaka uza mu myaka 2 iri imbere utobikora umugore ego byongora cyane ariko kandi ntibisigura ko mu gihe uzana projet nkuva ati ni umuhungu ari sérieux akazana projet nyene mva ati ego twoshaka kubana uyo hariho ama projet yanurana ugashaka kurati iyi projet ndayifise mugabo niga
urya muhungu azanye ni bon irasumba cane iyi uwo muhungu ndibaza ko nomwemera akwija n'ibintu mba nkeneye muri nk'ibinkeneye kugira basi umuntu ninde umwemera. Oh la la, je kugira umuntu ndamwemere ko tuja mu couple. Icambere aba ari umuhungu yisobanukiwe yiyizi. Kandi icya kabiri aba ari umuhungu asumbya plus de 5 ans. Je ndakunda abahungu bansumba vraiment. Ndakunda umuhungu akuze kunsumbya kubera ko umuhungu tungana nk'ubu uyu ariko ahangayika arondera style yabonanye Diamond. Ariko arondera ahangayika arabikira tuyabonanye umustar ngaha mu Burundi. None uwo azomarira iki? Aracari muto mu isanzwe. Aracari muto. Abahungu aracari down cyane. Umuhungu je dufise imyaka tunganye imyaka. Ndamurusha mentality. Of course. Umuhungu tungana je ubu ndamurusha mentality. Rero je tuba nkunda abahungu bansumba nka 5 ans kuduga 10 ans. Abo ni bon. Jege dushaka kuraba nkabona umuhungu ariko arantraga nkamuraba nkavuga ati none so petit la uyu yambwira nk'ikintu nkavuga ego sheri iki waje mba abahungu wawe ndi ashaka kukubwira ikintu hamwe nawe uvuga ati bon il est mature iki kintu dushaka kugikora kubera ko arakuza aransumba na mentality n'umuhungu mushaka kuba muri kumuka ariko kubwira ibintu by'ubugoryi uyu tuzushikana he nkuru nakubwira wa muhungu twashuhanye nawe yarameze uko anone nari akiri peti ubuhungu bw'imyaka mikeya bana zurabanshira kure kuko twanagwana muri couple none kwica ubuhungu bw'imyaka mike ni wa muntu abonye Diamond asohoye indirimbo yambaye ipantaro acatigita no kuyirondera nawe yambaye ipantaro mugabo rero ngo ngaha hanze bari mature ivyo vy'amastyle ya Diamond ndenande bitari mu mitwe yabo babirenganye barabirengeye barabikoze barabirengeye je ndi muri iyo myaka nawe ashaba muri iyo myaka tuzoshikana hehe no muhungu harahamwe uye ntana hamwe twoshikana cyo bituma jewe je vraiment umuhungu asumba ukiza gusa nkibona userutse gusa ucitumira bagati aje kuvuga rya jambo hari cyambere biri valide uyu iya kabiri umuhungu yiziho basi atavuga ibintu by'ubugoryi harimo ngo mama uko muraganira ukacamva amayide yiwe mu mutwe urazi ko umuntu ushaka kumubona ari atira mumaze kuganira ukavuga ati mbega umwanya nataye ukuvugana nawe mu mutwe ukacubona umva kari mu mutwe biciye bifuta za karite zose physique afise apparemment ukaca wiruka wapi no icya gatatu nza kunza abahungu ba motabasi oh my god abantu batandatu amapafu n'ikiganiro giheze narabivuze ndakunda abahungu ba mota vraiment like hari uramuha yambi utashe muhira imuzika gushaka uzize muhira asmelinga impuzu yawe kaguma none ayimesa hageze no kuyimesa uguma uvuga ati ni hahandi ha motari he uguma ugira uko sinda hameze abahungu ba mota vraiment vous êtes trop urazi ko burya na dure ya kala bivana na odeur y'umuntu hariho umuntu wayambi ubwo rero ukacumurekura none umuntu wayambi ukuvumenga wago bumufashi ndakunda n'umuhungu akora abahungu mudakora désolé nimba mutararonka akazi mukarondera ndakunda umuhungu akora pas pour profiter son argent non mugabo biraryoshe hamwe ugenda ukore yamuhurize hamwe biraryoshe no kubwira no kupresenter sheri wawe ndafise umusheri yitwa naka akora hana canke akora iki yego n'umukameraman canke akora iki niki umuhungu akora biraryoshe kumupresenter mugabo ngo ndafise umusheri basha ucuhora ukacugezaho ndafise umusheri ngo n'umunyeshuri ngo ariga sinda byose kwigana ibyiza ariko abahungu muko muriga
I'm sorry baby. Biravana naho yiga se kubeva n'uri karaca master aho mvuga yuko master urumva tugasira ku kandi kaca master ego biraryoshe ni degree yeah it's a degree mugabo umuhungu ngo ariko ariga ngo yiga secondaire w'ishina kayo ngo ntagitangura university ngo ntagitangura university n'umunyokama. What the hell are you talking about? Mugabo sheri wanje ariga yiga soir ariko aca master ni doctorat n'umuntu akora ati you girl you sir like it rero umanura cyane abakobwa uzawumva umubajije sheri wamukundika ngo je n'ukuri ngo nta kimwe namukundiye bro gira na qualité ufise yushingira ko mu gukunda cyagaza wumva ngo nakunze gukunda hasa urakunze gukunda gahutse. Oh my goodness ntagahutse mu rugo mwashonje ivyo bigira abakobwa bataramenya twege je n'ukuri nababwiye je ndayitinga kugira ngo nzenje mu rugo nshira uramura mu rugo tombera ndi madame nakani vyombere cyo kubera umuso tuzogigara wambaye ibitege wotinya wambaye ibitenge wambaye buruzi wakenyeye wagishizeko bibiri ego babirabe vrema kuko jewe ibintu byo kuja en couple kugira ngo mbe ndatumwanya n'ukuri ndiko ndabirengera ngo mbe ndatumwanya nkora iki muri couple oya nuje kunyinjiriza ubusiku je nguje kundraga uzi ko utari kura planninga kugira mariage kunshira mu rugo eka BÉCCA urabakuriye inkoni kugisha isi no musaba abakobwa bicare batora agatebe bige ivyo bakwiye kumera gusa sima kamere nka jewe oya gusa basikijya kintu c'umunebwe gihere ego byo gutega amaboko ibintu byo gutega amaboko ngo shaka iki shaka amavuta yo kwisi ahubwo baranarindaye base kuri bavema ndabizi sindi mwiza cyane shaka kuba nari na mwiza uri mwiza ndabikubwiye mugabo ico ndi coco nuko hagize umuntu ava mu buzima bwanje butotingizika ngo ni kubera ngo nakana mu butsi hariho abakobwa rega ushaka gusanga sheri wavuye mu buzima bwiwe yo down ubwo nyene ntazosubira gusuka ntazosubira gusiga inzara ntazosubira kwambara neza mugabo jewe asha umuhungu yaza mu buzima bwanje atoza sindeka kwambara uko nahora nambara sindeka kuja muri salon de beauty sindeka kwambara utsurori oh my god umva ndi mu bakobwa ndabyishimira kuko ndaziko iwana naramaze gutahura ko nigeze gukoresha amaboko yanje ntabwo nifuza nakubwiye inka uyiha ubwatsi nayo urashaka ko izogira iki izoguha amata niho rero usanga byantu biriko birava abakobwa bubu baraheze bose ubu asha n'abahungu ico cyuma sigaye bagira n'ubwo bwo kugira ama mariage bagize ati batongore nawe rero yararengeje yaje ndiko ndisabira ngo mu ndongore brem eka wowe ukeneye umuntu ari serious man aza muri relationship azi vyajemwo atari babana vuga ati nje kwiyamiza tu like nje kuryoherwa na wewe nje kuryoherwa kwanza je woryoherwa gute je dukundana je ko no guhanga umuzigo ujya utwaze kuja imizigi wanje mu abakobwa bo turimo bagufute oya vrem ngo turakundanye ngo nukora ngo babaye ngo twakundanye ngo mu muzigo ngaha ngikunze umbi mabime ucumeba hayo maze sigare ndabweja mu nyuma oya sishobera nugikunda nigisomeye so BÉCCA urakoze cyane ego ndaryosha namwe mwakoze kuntumira ndagora banyicabaje yo kwita abasore benshi ubuye like abari très sérieux mugabo apana babandi bagifisina batazi ivyo barimo abasore bakeneye abakobwa nka bamwebwe like bazi ivyo barimo so urakoze cyane rero ndiza kuri hanyuma nzagaruka ego wari umusheri naho uzaca umudarama garuka sheri wanje yo just shaka umusheri wo kuri social media oya shaka ibintu biri private umusheri wo kuri social media je naho nkeneye ngo tuza turazana ngo kumazo social ngo turakora ama video je ndakunda abahungu bari ku mazo social mbwa sinifuza ko umugabo wanje amezo ego je deja ku mazo social ndumusazi cyemura n'umugabo nawe ameze nka wewe
bizogenda ubwo kwanyuma muca muruturira rega ukwaka. So Becky nkunda ndagushimira rero wakoze kubana natwe siko Ego. So mukajambo like ngira icyo ubwiye abakunzi bawe mu kubasezera kumugiranye ibihe byiza ndetse n'abakunzi bacu. Abakunzi ba Step Media turabashimiye cyane ko mukurikirana ibikorwa byacu every day mukaba mudushigikira. Turabakunda gose hama abakunzi banje nanje. Nukuri vraiment ndabakunda cyane mushikare kudushigikira. Ego vraiment muri byose mukomenta kandi ntimuze muntuke kwanza mushatse muntuke n'uburenganzira bwayo. Ese ni abantu bantuka ntinya. Oya ni point of vue ukomense ni point of vue nukuntu buri kurabona ibintu byawe kandi point of vue urarekuriwe kuyitanga uko ushaka kose. Ego mugabo kandi ngira ko mpanura namwe bahungu namwe bakobwa muje muri relation mufise ibintu zishingiyeko apana kwa muratakaza umwanya rondera uwo mwete muko murakoresha mu rukundo mutunganya wapfa umutera umuceri ndazi ikiro cy'umuceri twese abajene two turatunganya mu bintu by'inkunda ndazi mu myaka 2 ikiro cy'umuceri tusage kuri 2005 apana ubukiko kiragurwa kagira kugwa murandoga mwakoze cyane kudukurikirana nawe fafa wakoze kuntumira wakoze cyane kunyumvira ego ubwo baje kungora anyway ndagashira ko ubwo baje kungora. Abakunzi bacu mwakoze cyane kudukurikirana wowe wipfuza umukobwa ari très sérieuse nguyu Becca arahari ku bwanyu arahari kugira abama projet. So mwakoze kubana natwe mwikingashoye kumaze kugira subscribe like komateza turazikeneye hari byinshi twifuza yuko mutubwira so share ngino video magezi banyu ndetse no mu magroup rimwe hari benshi bakeneye kumenya amakuru atandukanye hari benshi bakeneye kumva zino mpanuro Becca yabahaye so turabakunda cyane ciao ciao.